Yes, bakunzi ba Star TV 257 wa munezero nyene na gwa rukundo nyene. We have the best exclusive news. Ja kuri Star TV ugire subscribe irimo tarayikora warakerewe cyane gose. Ni wa munezero nyene na gwa rukundo. Namanda kugira ati fasha warafashijwe mbandinga kugira umfashe mbandinga ariko ufashe no mu MFT tuba turi kumwe kugira twese dushobore gutera imbere. Ja kuri page ya Facebook wandike Star TV 257 uje kuri IG cyangwa Instagram wandike uko nyene uraza kutubona byinshi turaza kubiyaga no musi nakuzaniye BelleNice ibintu EP sinze ngo aho wavuye ngo sinzi niyuje ni your hit ni indirimbo imeze neza cyane gose tugendere tuyifeeling kuri channel yiwe ya BelleNice kugira tumanze kuyiraba turabe ntari muri commentaire tugira ico tuyivuze ko je nabonye ari indirimbo imeze fresh reka nenda mwakire mugambi ga Star TV 257 urabona rabiri bameze neza ni umwe mu baririmbyi kazi dufise bambara neza kandi babekwa kandi basa neza umeze neza mama ni bon Même si je me fais fait, ni bon. Travaille nini mama? Non, yabaye nziza. Merci beaucoup. Umeze neza none? I'm good. Ndabona mbaga kofero BelleNice ibintu. Yes. Ugashaka gasangiye ko nshaka umunsi mwenze nkora ikiganiro ndakambara. Donc ugashaka wese yoza muri inbox wanje Instagram akanyandikira. Ubu bikeneye nkuko complete shaka birongo. Yego. Uwo muhura akakubwira ati mivyo nyene wambaye urabimo. Sintangiyo nambaye me hari izo ngurisha. Oya hari umuntu ashobora kubona wambaye akavuga ati Belle uraberewe. Okay. Cyane tumenyerewe abakonesere n'abantu bavuga yuko wambaye ikintu nta muntu yambara injya. Bon. Je ndibaza yuko mpaye ikindi cyo nambara directement cyangwa bikorera. Okay turamusaba kunzi ba Star TV imbere yuko dutangura ikiganiro na cyane n'abantu twubaha. Nshaka ubunyene direct abantu mwese mukurikirana Star TV tuje kuri channel ya BelleNice kugira dukurikirane bikorwa vyiwe n'umurundi kazi nitwamushigikira tuzoba dushigikiye igihugu cyacu. Hello everybody mumeze neza BelleNice sexy mama umwana nyene nikaje ni BelleNice tuvuga ati uko biri kose indirimbo wakoze like uri kumwe na Benturo tumaze iminsi tutakubona muri music ndibuka ico gihe wari ufise 5,combien y'ababone mais uno munsi vraiment bivanye na IP cyangwa bivanye n'ibiko uri kurakora uri kuraduga mama hari habuze iki kugira tukubone nkuko tuko turakubona muri no minsi nta kintu na kimwe cyari kibuze uretse yuko nari mu kazi uretse yuko umwanya munini waheze ndiko ndategura ino EP ni ikintu kitoroshe cyane ku muririmbyi nka jewe nkiko ndaza hama nkaca shika nkora ugasanga ndiko ndakora indirimbo cyarime nkazisohora ari indirimbo standard kuri jewe ni nyinshi kuri jewe azimo taho ndagera kwa hari ahandi hantu ndiko ndashaka kugera ni ikintu gikomeye cyane. Yes. Nimba atari ibanga urashaka kutubwira ibintu bibiri umaze gushika ko bivanye na EP uheruka gusohora? Ni byinshi cyane reka tubigira ibanga tuzomenyeshe hanyuma. Ndabona akantu zinyaka mbega bakita gafondotse kagufasha kama kawaida basi usanga ufise umuntu akumakia bien canke uravyikorera wewe nyene ndamufise urachaka gutengeneza bien arahari cyane yitwa Olenga Makeup ndamuzi okay gatoyi dusa nabagira ikintu bita agapera ku ndirimbo Your Heart ni indirimbo nanje ndyohera nico gituma mvuza ati nabitanguye ngo sinzi yavuye meni sadbi nizo yavuye urahazi bon hajya je na sadbi nigeze mvugamo nta sadbi nigeze mvugamo muri ya ndirimbo nararirimbye kandi n'ubuzima bwa bose n'ubuzima bw'iwawe bw'iwanje bwuri ari kuri kamera yarigeze ko bako kujya waririmbye ugasanga hariho bimwe waririmbye zakubayeko kubera iki ariko nka bon umuntu wari wose ego ndi kumwe n'umugabo wanje ariko ndafisa ex no maybe byarambaye maybe ntibyambaye Nokitwagire n'agapera tugende Since woriwe since churicho since aho wafuye batumye nicuza where but I have your heart where but I have your where but I have your heart Okay ni BelleNice tubona kenshi cyane kuri rezo sociaux uri umwe mu bantu basirikira cyane bakunda guposta ibintu byinshi like tu video ariko niga kitukubona nko ambassadeur w'ikintu kanaka ibintu byose ni bukebuka ibintu uvyutiha uritonda donc brand ambassador ni nubwo yuko kenshi bakunda guhakaje abantu babona yuko bari trend
uri umwe mu bantu bari trend b'abaririmbyi bakunda guposta hajya upostinga ifoto zingahe par semaine hari n'abaronka akazi batari trend ikimenyane sinovuga ikimenyane ni inzira yabo je mfise inzira y'wanje as BelleNice ndiko ndacamwo nabo bafise inzira yabo bariko baracamwo sa ntawe je sinkunda kugira mu nzira y'uwundi oya niba jewe bitaraba ubwo Imana hari ikintu ndindirije kizima ca bien. Okay, tuzi BelleNice nk'umuririmbyi kazi irevura afisa umuvukana ariko nk'abakunzi ba Star TV bashaka kwibaza BelleNice yavuka hehe afite abo bivukana bangana gute aginuwa kangaye muhira just kugira bamenye profile yawe iri complete. Je ndi first born muhira ndi imfura hama mvukana n'abana babiri umukobwa n'umuhungu kimomi ciza vraiment kizane none bakizane tikira sana n'umutipe wa bien kweli bose uvuga ko ari aba bien na cyane cyane nawe kuri sexy mama ni wagiye se cyangwa barabikwise oya bararinyise nta zina na rimwe vraiment ndiyita ndetse iyo ni nta na rimwe kwanza ndiyita yego ikintu bibaza ko cyashatse nyuba kwita sexy mama ni giki kwera ndiwe ubikora gute kugira abarindi bakwita sexy mama kugira nabandi tubite sexy mama? Well, I'm so proud of me first. Second, naritahuye. Cya gatatu urumva mbayeho ubuzima bw'iwanje, I live my life. Yes. Okay. Tugeze muri Empire novuga yuko ari sanzwe rimwe abaririmbyi batandukanye ba Clementine Kevi ba Miss Orika ndetse bari inshuti zawe siko muri kino gihe muri Empire Avenue usigaye uri mwigeme wenyene mbega n'igiki ubona wo barushije abandi cyangwa nuko uri mubakanye na none uvuga nyene ari mu bantu bagize Empire Avenue nico gituma ukiriyo hariho ikintu mutegerezwa gutandukanya akazi n'urukundo twebwe hanze y'urukundo n'akazi hanze y'akazi n'urukundo so nta kintu na kimwe kiba melange ndi muri hajya muri Empire turi mu nama bisigura ko Sadbini CEO je ndumukozi wiwe c'est ça en fait nakazi tugiye mu rukundo tuja mu rukundo hama ivyo by'abandi nabo kandi jewe nsigayemo nibyo nyine nakubwira buri muntu wese afite inzira yiwe sivyo umwe wese muri bajya yahisemo inzira yiwe nta numwe yamuhitiyemo yese mu nzira yiwe kandi ni kwa kundi nakubwira ati ntawo kwinjirira ubundi mu nzira yiwe niba jewe naragumye hajya niba jewe nkiri hajya kutambajije Benturo nawe ndacabandana Benturo aracari navuze mu bige ndacari hajya baracari hajya sivyo twese turi mu kazi ariko no muri bajya harashaka kugira umwe akavuga ati bonje hari ahantu ngiye mbona yuko ngiye kuronka kanini kuruta ngaha reka tubandanye dukorana ariko nkorerana hariya umuntu wese afite inzira yiwe abashobora guhitamo yego okay amarira yarabaye menshi kuri uwo dusanzwe tuzi nka Miss Erika bivanye nuko yavuga ati baba mutwaye channel yiwe ikiyararira mose zaraba menshi ndetse aranarungika naka video kuri we wavyakiriye gute nayahe majambo mwayaze na Miss Erika mugihe yarashikiwe na kijya kibazo la ndibaza yuko atacafise no bivugaho kuko bijyanye bitandabana gato no ndiko ndinjira mu kazi ka manager nawe yego dusubire muri music gatoyi umuntu arakora umuziki kugira ugire icyo umufashije umurihe kuri no mwatiko turavugana hari ukora akazi kugira yiryohere like cyangwa akora akazi kugira ronka kanoti kuri BelleNice kuno mwatiko turavugana akora music kugira ashike kugira ubuzima je ndiko ndondera ubuzima tutwanya kabiga ndiko ndishakira ubuzima jewe franga pesa ndugu yangu watoto wanyakabiga wako na shida na pesa money before money cyangwa akazimbera mama heri nyuma cyose birazana na wangu uza ugwa akazi nuko aba yafise umufuko ni BelleNice tutakunda kubona kenshi mu makaraoke na cyane cyane tumenyera abaririmbyi benshi ubunye bajya mu makaraoke bamwe bakavuga ati bakenye nicyo gituma bariko baraja mu makaraoke kubera ko tutabona BelleNice muri karaoke kwera nayivuyemo yego warabihevye complètement nta karaoke tuzoswa kubona sinabihevye complètement nuko ndi mu kandi kazi tugerageje kuraba BelleNice muziki uramutunze kandi mu gihe ubukora umuziki ubukwiye kubaho nyene wiha agaciro na cyane cyane hajya Sadbini wavuga wenyene nta wundi mu bijanye n'iki mu bijanye wamwita sexy mama BelleNice reka tuvuga ati uko biri kose
wait and see nimwe muri image tugeze kuronka BelleNice ngo bagukadonye ngo akamodoka abantu nabo bavuga ati ndibuka nico gihe Miss Erika yaragize icyo bivuga ko ngo eka kuza muratubesha ngo nta modoka zanyu mbega tuvuge yuko ijya modoka yari gwawe serious ma canke tuvuge yuko yari showbiz ariko ni question y'uyu muntu ira disappointing sana boss. Oh my goodness. Na after ya song mwayibonyemo ijya modoka twayibonyemo yari song ya Bahati featuring Satbi et puis je nariko ndakina film en fait mais ntihabuze abavuga ya muhe ntihabuze abavuga ya muhe ariko ngaho cha wibaza ati mbegi yaba byaba ari byo ndabikwifurije Belle amina ejo ngavyo vuba vraiment je urazi ko kishi mudakubwira ikintu abantu gasanga kirabaye amen ndabikwifurije kandi ndazizoyibona vuba amen. Okay uko biri kose turi kumwe na BelleNice kuva muri Empire Avenue nabivuze ati mfasha kugira nawe wende kugira mushobore kumufasha nimba urabe ikiganiro kica kuri Star TV genda direct tuja kwa BelleNice urabe afise ipi indirimbo nyinshi ajya ni of the sisi ego ni warabazi indirimbo sisi zose apana bamwe baklika ko guca bakaca bavayo raba isonge uyimare niho ubumufashije guklikamo gucanyu karaba dusegonda tubiri ego ivyo zirashobora kuja ko mugana nta kintu cyatari tufasha umwana arakomeye arakomeye uyibuna aratera na mapiège wawe yateje kwishura nje tume cinda kubaza tumwana ameze gute ameze neza cyane ndashaka umunsi mwenzo ziba ndamukoresha emisho aravuga koko azokubwira yaga sana nyagi wenyene gusa wewe na Sabine cinda bashita pembeni asovuga gute yaga Satbi ameze bien ameze neza mutama w'abana igituma ukunda Satbi gituma no bo mutaravana n'igiki Starboy hapa tuko mkazi tuko kwa BelleNice of course ya bwana achana kwanza niulize kazi niulize mipira niulize makepi unasikia tuchasikia kama nani kompe na tunaweza tukazipata ongea mapesa okay uwo bayifuza kumenya kabeye ni mpaka inbox Jenda shaka kubigura nzore nkora ikigano ndavya. Umupira ni 25000, ishapo ni 12000. Kajyaga bujya bukombe nabwo urakoresha mu mapati, urabikoresha mu muki. Urabikoresha mu mapati, urabikoresha urabigendana mu modoka. Yego abantu bakunda kugenda bivuna akantu. Na amashopo nk'ahantu uwo bara amashopo uwo barabahaye kugira umuntu azovuga ati mbo ayikeneye azogenda kuri shop yinyekana kugira dushobore kugira hane dushobore kwashi. Okay. Ndibaza yuko nobaha igituma ndabikubajije nuko baza kuza inbox babimbaza mugani twavuga shop izobafasha no ndashaka ndabaha ahubwo nimero ni sawa muze kuzandika ngaha munsi et puis ni 79 21 20 46 79 21 46 ni mundondere izo ni nimero batanze z'umuntu adandaza tuno dupira twiza n'agakofero kameze bien sana. BelleNice ari benshi ariko baradukurikirana dusa n'abashaka gusozera ikiganiro kandi hari byinshi uba wifuza gushikiriza na cyane cyane ko hariho icyo usanga nta kubagije muga cyari gifise akamaro kuri wewe tuba twifuza rero igishikiriza abakunzi ba Star TV kugira hama tuje mu bindi tuvuge bifise akamaro kugira natwe bitubakire future. Nene ushaka tutwenza abantu wewe. Shaka tuwate nyine kugira bate. Vuga rero. Jise nashatse kuvuga ati hariho byinshi. Byinshi turabibaza kandi nakubagiye byinshi siko? Aha. Nakubagiye byinshi. Mugana cyane cyane hariho ikintu kiba kiri ku mutima uba wifuza interview koze yuko coshikira iki abakunzi ba industry ndundi muri rusangi bose kuko nta muntu afise abakunzi biwiwe. Abarundi twese tuba tukwiye kushigikira abandi barundi bagenzi bacu. Icyo nosaba gusa nosaba yuko babandanye bashigikira no kuri umuziki w'u Burundi umaze imisi ushigikirwa mweze neza ya turatanguye gukora tuko bien sasa ndifuza abakobwa natwe tuhaguruke ego vraiment ndashaka no kuri bavuga guhimiriza ngire guhimiriza ko bakobwa babaririmbyi kazi please
muhaguruke muve mu mazu dukore duhiganwe ntiduhiganwa kubera twankana ntiduhiganwa kubera ngo dushire hasi ujya canke uriya no pas du tout ahubwo uhiganwa atuma wa wundi nawe ashiramo inguvu hama mumaze guhiganwa urumva nyine ibintu biba biriko biragenda neza biduga bimera bien ariko byose byo mu rukundo ntangire no mu mahoro. Yeah. Okay. Ni kibazo ngira ndakubaza tubazo nka dutatu TikTok. Jinishura TikTok. Siko. Hapana ngoya ngpa documentaire uvuga ati noyo. Entre ya BelleNice na Sadbeninda akunda uwundi kuruta uwundi. Navyonze. Yani TikTok. Ni TikTok? Okay. Entre ya Sadbeninda na BelleNice. Ninde yo bakora amafuti uwundi kuruta uwundi? Secret. Ubona skezi TikTok. Okay. None nk'uko kwaje mu ishuri ati ngo MPC ukimubwira ati genda uraye mu manote professeur. None yo kuyivuze ko ari de. Kera baravuze ati Sadbi bakivuga ngo ko yisiga mu korogo. Je ndamwikundira mbere Sadbi naho ibyo bamubwira ahubwo urazi umuntu agututse ukacuvyemera. Chamara gaca kawuka. Baravuga ko Sadbi yisiga mu korogo kandi ngo ayikora kwa BelleNice. Niwe wayimu finance cyane. Twese mukorogo wa Bey. Mkorogo ni pesa? Ni mani? Chane. Siyo Carolite ya 4000 ndugu yangu. Ni ya. Tuigire promo basi gato. Oya ntibishoboka. Iyo twisi. Ega nanje ndayisiga. Nona ko sika mfite inzoga. No. Ni noir blanc. No majeti ya noir blanc. Bana uraniyangu. Okay. Ndikanda gushimira rero mu bwami bwa Star TV 257 na cyane cyane Gasoni Karugi duse n'abasoza kugira tuje mu bindi hari gihe usanga mutama ariko araza ukaca guhitana akagutuhara ikiganiro kidahese kugira rero tugire ibintu bice mu mategeko sozere mabuja kandi asante sana ku muno mwanya utera imbere isongi zawe zibe hit utera imbere kuko ndavyifuza kumva ariko ndagukurikirana ubwa mbere wari kuri 5k plus 5,kombi ubu kabugeze kuri 11, ikintu gikomeye cyane niba bandanye ukora eje tuzokona muri 5k na cyane cyane bonne chance felicitation kandi gukwiza 5k kundirimbo like byiza cyane sozere. Baby numva kwama bacinyuma buri munsi every time waramumarira bigatuma ntinya kubaka mbona ibintu by'ubu byarayangaye sugukundana n'ugucana inyuma ninakuvanga nawe ukamvanga bizoherera he bidushikane he baby bounce 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 tugatambe tukamanuza na champagne ntunci inyuma nunge kure waburumye nade kubikora. Wakunda champagne? Ega nikijumbo kimanuza champagne. Bakunzi ba Star TV 257 wa munezero nyene kanda sabone kuri BelleNice kugira ubaje tumumanzo reke basi gukora ivyanje ukore sabone kuri no mwigeme atera imbere hama ucugaruka ugire returu iwanje kuri Star TV 257 mumushigikire numwigeme kazi commentaire nyinshi tuzozironka ari zizoduca intege ariko nitubaye kugira baduca intege tubaye kugira dukore nabo bantu batuma dutera imbere. Yes of course. Ndifuza cyane abantu nk'abo ahubwo ndabaronka. Kandi numvise ko ukunda abantu bakuvuga fo. Yego. Jemsa kubera niba hari umuntu kwanka umuntu ni kwanka umuntu novuga gute kwanka umuntu ni umwete wangu numwete kandi umuntu akwanka aragukurikirana cyane atasha umuntu akwanka ategeza no kumenya icyo wariye sasika so ndifuza rero abo bantu vraiment bon simvuza ngo babandi bankunda nabo banyankende no ndisabira ko bankunda kuruta hama n'abanyanka bongereze volume n'abari bavuze ko bavanye na Sadbi tubabwira ati bateshwe bati ivyo ntavyo nzi vraiment nivigeze gu trending agabe. Bon, ivyo nibivugira amakuru urumva nyene on est des stars donc bashaka baravuga ibitari byo canke nta numwe yubakira uwundi ni jewe nawe ndetse kwibakira donc urumva ivyo muzovuga byose je m'en fiche. On s'en fout. Ndeka ndabakunda cyane rero yari Mr Home Mr Meet na cyane cyane bya biganiro bica kuri Star TV ya televiziyo yanyu mukunda cyane televiziyo imeze neza cyane gose uni mumushaka muri cya kiganiro Home bwiya tubiryoshe zomusanga mu irama duteka ubugari dusonge amatwirire ama bigende fresh murazi ko ndabakunda rero ja kuri page yiwe BelleNice uzokurikirana vyinshi numwe mu bigeme bakunda no guposta sana ja kuri IG ja kuri YouTube yiwe kugira tubandanye gushigikirana ntwibagire na Star TV kuri page ya Facebook Instagram ndetse no kuri channel yanje ya YouTube kugira tubandanye gushigikirana behind kamera kwa kumwe na BelleRing big up sana.